ndaramukije cyane abakunzi b'ibiganiro bya Roy TV, nizere ko mukomeye mumeze neza, nanjye ndakomeye ndameze neza. Ego hanyuma kuri mikro ni jewe Grace Niyonshuti, nkuko twabibamenyesheje tuzoza turabatembereza mu bibanza bitandukanye bikomakomeye, niko numva no bivuga bigize igihugu cacu c'u Burundi. Ego n'umusi rero twatembereye ahantu bita ku Mashuha, ni ku Mugara, benshi barahazi barahumva, ahantu hari amazi ashushe abantu benshi bagenda koga. Rero ntitwamenye cyane ibyaho, ariko hari habo twahasanze bagira babitubwire neza ingene hameze, ingene nabonye abantu benshi baje koga, wanashima harimwe n'abantu bakomakomeye. Ego bagira baduha umuco rero ingene aha hantu habonetse, ingene aya mazi yubakiwe kugira ngo natwe tubeho tuzi ico kibanza akamaro gifitiye abenegihugu, niko numva no bivuga. Ego hinge rero uwo twahasanze atubwire ibyo nido rya hano hantu. Ego nkuko rero twabibamenyesheje, ego uyu ni umwe mu bapapa twahasanze, novuga ngira ngo ahakorera azi byinshi kuri bo. Reka aturamutse yongere atwidondore. Kazi kukumbaza yewe katika kanjye kwa Ndayisaba Alex bakazira bone ide abandi umwe asanzwe akorera kura amashuri Ndayisaba cyane sai wewe papa akaba uvuka ngaha nyine kuri umutumba wa Mugara, cyari hafi n'imwe y'amazi, nyuma y'amazi ndabizi cyane. Ego murakoze cyane, novuga kumwidondoro muduhaye. Ego ndumva ko hari n'ibisaka bitandukanye, ariko nivyo bindi muraza kubitubwira. Ego aha rero ku Mashuha aya mazi turayumva, abantu benshi baraza kuyoga. Mwoshobora kutubwira ingene aya mazi yabonetse kugira ngo bikunde atinde yubakirwe nk'uko twabibonye? Ego murakoze, aya mazi nk'uko bayabonye cyangwa muyabona, kuvuga ngo amazi abonetse vuba kuva bahatunganije ukabona. Aya mazi nari kuva kera narindi, kuko twebwe tugiye turabaza abakungu muri rusange batama bashaje, bakubwira ko aya mazi nabo nyene bakuze babibwirwa n'abandi bantu bakuze nyene ko aya mazi yamyeho. Kuvuga ko aya mazi aje ubu nyene, kuko benshi bakunda kuca bibaza ngo ni amazi aje vuba kubera n'ibijyanye n'iterambere. Oya, amazi yamyeho bakure ashushe. Ego murakoze cyane. None kugira ngo twahabonye vraiment harashajije, hameze neza, harubakiye, hoba hariho novuga abantu baba bajejwe kuhakoresha neza, babijejwe nko muri guverinoma, niko numva novuga. Hoba hari abantu babijejwe gutunganya neza aha hantu, ko wumva hari n'ibisata bitandukanye? Ego murakoze. Muri rusange aya mazi bwa mbere ntibwatunganywe, yari umwonga nk'ibindi kujya mu nzu, umwonga bisanzwe uri mu Burundi. Hanyuma abantu bari basanzwe bahoga, mugabo ntiyari yatunganije. Hama muri icyo gihe twarabona abantu bavuye i Kongo, bavuye i Tanzania, abazungu bakaza ngaha bakaza kuyoga, mugabo ntiyari yatunganijwe. Amazi yari kuja ku mwonga, abantu bakicara ku mabuye, yaratunganijwe. Mugabo leta irabona ukuntu abantu baguma baza ari benshi bayahurumbira, abava hagati mu gihugu nabo nyene n'abasinzi bakaba mu ntara zitandukanye, nabo nyene baguma baza. Leta irabona ko aho hantu hatunganya kugira ngo kibe mu bigo kimwe mu bigo biratira. Hanyuma rero leta niho rero yacayigira umugambi, na cyane cyane twavuga ko ari komine Rumonge, kuko niho twabonye baje kubikora. Baravuga ko umengo byoba byaciye bica kiteganya bita ukoni, hanyuma bashobora baratunganya uko mubona. Umugabo bwa mbere bahatunganije batangura kuhakora, hanyuma bacabona mu nyuma ko abantu bahumbiye ariho ko kusha bahatunganya neza cyane kumubabona, kuko abantu bahasubiyemo ubugira kabiri. Nase gutuma rero mwabonye hatunganijwe
ukundi kuko nk'abahabonye imbere pisine yari ntoyi ibi mubona byubatse ngaho byariho n'abantu bari benshi mugabo mu nyuma murabona ko ubu twakira abantu benshi cyane kubera hatunganije neza murakoze. Yego murakoze cyane. None twabonye abantu benshi baza koga bavuye mu mihingo itandukanye, hari n'abatubwiye ko baje bavuye mu ntara za Makamba, Ruyigi, sinzi baravuga neza ko aya mazi yoba akiza indwara zitandukanye. Mwebwe musanzwe muhakorera icyo kintu kiduha ko umucuro kuri ibyo bintu mwumvise ko aya mazi afite akamaro kuri mwabonetse kandi namwe murabyibonera muravuga mu basanzwe abantu bahora mumenyeye kubona mu myonga. Ni kuri aya mazi jemwe navuga ko ari nk'urukiza ku bantu benshi cyane kuko kuva aya mazi atunganijwe hakaba icyo bita amapisine twe dusanzwe tuhakorera twabonye abantu benshi b'uburyo bwinshi batandukanye bagiye baza kuri ayo mazi na cyane cyane bayita kuyota ntibayita kuyoga cyangwa kuyuhagira bayita kuyota bavuga kota amashuka. Nisange rero aha tugenda tubona abantu benshi cyane nk'abarwaye amapararizi, abarwaye amagute, abarwaye amadiyabete, abarwaye izi ndwara zo mu mitsi benshi bamaze kubabona batangaha hanyuma bagafata amahoteli mwayabona hanze aho inyuma babona amahoteli yandi ariko barubaka akikije cyangwa ahanamiye umwonga imisozi mu makaroti hariho amahoteli yakira ingenzi kuko izo ngenzi ziraza zikigaba zikarara mu mahoteli hanyuma zikaza kota aya mazi. Muri rusange twebwe tuhakorera ni ukuri gushinga itahe cyane kuko tumaze kubona ko byiza amaze gukorera abantu baza kuyoga. Nk'akarorero twe turabise uburorero bwinshi twagiye tubona bwagiye bw'abantu bagiye bakira si umwe si babiri si batatu tubona no gushika hafi nk'abarenga ijana bakijijwe n'aya mazi. Abantu bakaza bateruwe ku nderuzo, abandi bakaza bateruwe n'imiduga, abandi bakagenda bakaza bari ku mabekiyi bagasinywa bayataye. Abantu ugasanga baje babyimbye ugasanga bagiye bafyimbutse, abantu ugasanga bagiye bacumbagira ugasanga baje bacumbagira ugasanga batashe n'inkoni baje ko bayitaye. Hama rero ushima rero akiza ni benshi cyane ukura guheza ubururu benshi cyane. Hariho nabo ko mu basanzwe ko yaduhejeje ku masaba amwe rero cyane twabite gukana mwabibonye hajya twishyura ko abantu twamasa kubadorora kuva mu birenge maze ku masaha tugera mu birenge tukaduka gushika ku mutwe tukabagorora twasukira ko aya mazi akumva ko anurukiwe. Yego hanyuma kandi aya mazi nyene no kubayanywa havukura bwa ko afise iciro nini cyiza bituma mu nda iyo wuzuranye mu nda naho nyene uca wumva mu nda kurya misonga iri mu nda wumva ko buri wese adahembwe mu nda yanyoye kurya nyene agishushe akayanywa. Nta muntu rero ashobora kumva mu nda hari utuntu tumurya canke canke ngo yumve ko inda uvuga ko yuzuye byose bitabihera mu nda akaba Yego murakoze cyane. Muri make rero twovuga ko vraiment ayo mazi akiza. Yego none tugiye ku rundi ruhande novuga rutandukanye no turavuga ko turamaze kumva bavuga yuko hari abantu bimaze gushika baje gaha bigashika kugira ingorane n'imeme no gupfa bagaca bavuga ko ayo mazi ashobora kuba novuga ngira ngo sinzi ukuntu nobivuga yuko arimwo novuga akantu ko guhenda umuntu mu gihe yabaye mu mwanya munini ashobora kumuhenda akamuzerereza atabaye hafi abantu batamubaye hafi ugasanga no gufarapfura. Ibyo bintu byoba ari byo hari kamwe baba mumaze kubona yuko ukuntu bavuga ko ayo mazi ayo gushatse ashobora kugira ingaruka mbi no gupfugapfa nibyo. Muri rusange hajya abantu bavuga byinshi ariko icyo novuga nta muntu turabona gukorera ngaho barafiriye ariko barakuze inkuru kugira ngo mwahishikiye baza ahantu hapfiriye umuntu ntawe usubira kuhahonyora. Ibyo murabizi n'icyumba kiguyemo umuntu ari inzu isanzwe ibamo abantu baca bagitinya ariko murabona ibyo kubesha byose harabaye kaza amaze yabaye kubera aya mazi
kubera umuntu aba aje hariho nk'abaza bayihutira cyane ntibamane ngo baruhuke bakaca bashika bayajamo rero kubera umubiri baba baje eta bajemo na eta baciye bashikiramwo kumva amazi ashashuye abagiye mu mazi ashushe amaraso akaca kuva akaca yiruka cyane akagira umurindi wo kwiruka cyane mu mubiri hanyuma uraduye mu mubiri amaraso haciye haba ukaje kuntu amaraso ariko arazuka mu mubiri kandi ukabuze ko amaraso ashoboye no kuja no mu bwonko arashikayo umuntu aca yumva ibizunguzu iyo musubiza ibizunguzu amazi akaruhuka sivuga ko bajya hari n'abagomba kurara mugabo nta muntu akira ngaho twagomba mbere kuca tubwirwa ko duhinyuza abantu kinyoma bavuze ko abantu bapfiriye oya ni umuntu yaragize ingorane ibyo bizunguzungu hama baramutwara kwa muganga hama umuntu kuba yarasanzwe ko yagize ingorane bamwe bafite ingorane twumva ko yoba yaragize ntituzi amaherezo yiwe mugabo twahabitse amutwaye ku bitaro ariko nta muntu urabona ngaho gusa abantu bararungika inkuru kumbura hariho n'abatyoza nabo urazi ko ibyo byama byashyitse ariko mu mwahishe murabona ko arabisiga ikibanza kirekire uretse gukiza ntabwo turabona n'ukuri agirira nabi murakoze yego murakoze cyane hanyuma novuga nk'akabazo ka nyuma yego ni ukuvuga abantu benshi twababonye kandi urumva ko hari n'ibisata bitandukanye haba muri massage cyangwa hehe none abo bantu baza koga bo babariha muba mubarihisha cyane kugenda gute muri rusange abantu baza ngaha murabona ko ari kuko kiratiro hari kuko kiratiro kitegereza kwinjiriza leta kitegereza kwinjiza muri leta kugira ngo leta murabona nk'uyu muntu yakoze ngaha murabona ko ari ibikorwa bishimishije rero mu bisanzwe si nko kuriha bisanzwe kurumva aha kugira ngo winjire mu minsi isanzwe ku wa mbere gushika ku munsi wa gatanu bariha ibihumbi bibiri buri muntu yinjiye ku munsi wa gatandatu n'umunsi wa mungu ariwo bita weekend aho bariha ibihumbi bitatu aha ni kumwe mu gihugu hama ku banyamahanga nabo nyine barafise amafaranga yabo ukuntu bayabaka kuko n'abarundi bagiye mu mahanga kandi batangira ngo barafise natwe rero niko bimeze ngaha hanyuma toza kori bari harya kori nko mu gihugu cy'umubyumvirizo tunganizwa ku rutonde nta kajagari mwahasanze bategereza komine kandi barafise n'ababakurikirana buri munsi yego murakoze cyane muri make rero urumva yuko kugira uhinjire hano hantu uhogere nyamba ari bya massage bakugirire urariha muri make yego reka rero tubashimire cyane ku kiganiro muduhaye ndizera ni benshi badukurikiranye haba ari ibyo baba bahavuga bitari ibyo wabihinyuje babyumvise hanyuma rero ni Roy TV ku mashuha murahumvise ni ku mugara muza kuboga dukira indwara zitandukanye yego hari n'ikindi maze kumva ngo barahogera imikoshi sinzi ko ari byo yego hanyuma rero mubandanye mudukurikirana yego mukanda subscribe like share na comment kuko comment ni ikintu gikomeye cyane yego hanyuma rero sinibagiye cyane cameraman nkunda cyane Big Mateo